hanyuma igikurikira na kazoza ka MSD. Twebwe ntitwashinze umugambo, aba MSD bose barabizi iyo bava bakagera, ntitwashinze umugambo kubera turondera ivyicaro bya politiki. Twashinze umugambo kubera dushaka kuzana inyishu ku bibazo by'abarundi, kandi atana kimwe dutinya kuvugiraho kugira ngo gitore inyishu. Nico cadutumye dushinga uyu mugambo. Mumenye neza ko ari wo mugambo mu migambo yose iri muri kajya karere ka politike mu Burundi itari iriho yarusha. Iyindi yose ni ikomoka ku yindi migambo, bose bari yarusha. Mugabo turemera yuko amasezerano yarusha ahambaye kuko aduhereza amahoro. Rero mwibuke neza yuko twabonye ibibazo byose abanyepolitike bose birengagiza byama bidutwara muri izi ngorane. Nico gituma twaciye dushinga umugambo tugira ngo ukuri n'ubuntu abarundi tureke kubabesha, si bijuju, ibibazo byabo barabizi, nibo nimubumvirize muvugana ibibazo byabo, hanyuma nimwabatwara mu bitorera inyishu. Nibyo tuvuga. Hanyuma tukavuga tuti aha turi hari abandi, nta demokrasi irutiyo, kuko umuntu arafise imyaka mara. Nushaka ube icyo ushaka cyose, ubuzima buzokuvako, kuko abatwaye igihugu, abami bose bari he, n'abatwaye amareta bari he, niho bakiri, siho bakiri. Ni ciza rero, reka dukorere abantu, bwira abana biwacu, abuzukuru bacu, bitubaraga igihugu cindyane. Nivyo rero twe tuvuga naho duhagaze rero, ico conyene kidutuma tudashobora guhagarika. Ntituzopfa duhagaritse, tuzobandanya, abana bacu bazobandanya, abuzukuru bacu bazobandanya, tuzoteba dushike kuri iyo ntego twishinze. Murakoze. Ikibazo ca nyuma ni ku bijanye n'ivyaha mbere ndengakamere bigenda bikorerwa ku mipaka igihugu c'u Burundi gihanira ko na Repubulika Ntwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Intara zose zigenda zikora kuri ivyo bihugu ko ari bibiri, hariko harabera ivyaha ndengakamere, ibyaha bidasanzwe, gufata abakenyezi ku nguvu, gutwara abana ku rugamba, imbonerakure, niho hatogwa ibiziga vyinshi. Kandi tukaba tuzi ko umugambi wanyu ufise abanywanyi mu ntara zose, mbere nibaza ko no muri izo ntara zihana urubibe n'ibihugu vy'u Rwanda canke igihugu ca Repubulika Ntwaro Rusange ya Kongo mu bafiseyo. Iki kintu nta mutima uhagaze kibateye? Abo bantu bakora kuri izo mbibe mwobagenera ubuhe butumwa na rijya ubu unye hinjiyemwo iminsi mikuru bahagaritse umutima uhagaze bw'ibishobora kuba ko coza kikanabaherako? Ibibazo vyose vyo mu Burundi byose biraturaje ishinga, biraduteye umutima uhagaze. Si ivyo bibazo vyonyene, ni ibibazo vyose. Ivyo bibazo nk'uko bivuze ni ibibazo twokwita yuko bikwegana n'ibibazo vyinshi biri mu Burundi, ni twokwita nka consequence, ingaruka, ibibazo mwadondaguye. Uko rero tubandana tuvuga yuko abarundi bose twese ari twebwe tuzokwihabuza, nta bandi bazoduhabuza. Nk'uko nabivuze, ni twebwe tuzokwihabuza. Umuntu ari we wese haba ivyo bibazo babibona, nibarondere uko bahangana navyo. Twese ko turabikurikirana, turanabibabwira, nuko turondere uko duhangana navyo. Nibatinyuke, nibashira ubwoba. Twese twarashize ubwoba, nuko tuvugana twese tukaja hamwe, ivyo bibazo tugahangana navyo. Imiborogo sizodukiza, kandi nta muntu areka guhangana ngo nukubera ngo hari ingaruka mbi. Ibintu byose bigutuma guhangana, hariho abakira, hariho n'ab'Imana itwara.
nuko bimeze. Ntituzobandanya tuvuga ngo turatinya guhitanwa n'ibibazo ngo niko tuzobivamo. Ubwoba ataco bukumariye, nta kamaro ko kubigira. Uko ubwoba butoshobora kugukiza, nta kamaro ko kubugira. Ahubwo urarinda nyene, ugahaguruka, ugahangana, abasigaye bakabandanya babaho neza. Mugabo umuntu atabandanya agira tugira ubwoba, kuko ubwoba uko tubugira, ubwoba bwacu ni buha inguvu abo bantu bake cyane bo muri CNDD-FDD, ko turumva turavugana n'abantu nabo muri CNDD-FDD, turavugana nabone barafise ubwoba. Ubwo bwoba uko tubugira niko buha inguvu kajya kagwi gato ko muri CNDD-FDD gapfukamye mu nda igihugu cyose. Rero akamo nako nyene, gufatana mu nda no guhaguruka tugahangana atabwoba, kandi akagwi katugwanya ni gato. Nitutagira ubwoba, abasirikare bafite ubwoba, abapolisi bafite ubwoba, abari imbonerakure zuzuyemwo abantu bafite ubwoba bw'iyo leta, twebwe turi tutavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD dufite ubwoba. Nimwumvire ubwo bwoba tubwikuyemwo, abarundi bwose duhagurutse. Jewe ubwoba ntabwo nkifise, ntabwo nigeze ngira, tugahaguruka tukava mu bwoba. Mwibaza ko ako gagwi komara n'iminota 10 kakiri ku butegetsi, gaca kagenda, turakirukana ko nta nguvu katusha. Nivyo inguvu gafise ni ubwoba katurimyemwo, karaturimyemwo ubwoba no buriho, hanyuma nico gituma kaguma ku butegetsi. Ubwa mbere nuko twikura twese mu bwoba, kugira ngo ibi vyose, ibibazo byose tubitorere inyishu. Ikibazo nanje mfise kijanye n'ivyo mwari muhejeje kuvuga nyene, aho mwatanze impanuro muhanura abategetsi bazotwara Uburundi nitwagira amahirwe igihugu c'u Burundi kigasubira mu mahoro, ko bokora ibishoboka byose kugira ngo ntihazosubire kuba impunzi, ntihasubire kuba abarundi birukanwa mu gihugu cabo bakaja kuba impunzi. Muri iki gihe abarundi benshi bariko bararaba, barabona ko ubutegetsi buhari mu Burundi butariko bwumviriza abanyagihugu babwo bari nyuma y'igihugu bahunze. Murashobora kwibaza yuko abo bategetsi batwara igihugu hariho abarundi bari nyuma y'igihugu, murashobora kwibaza ko abo bategetsi batwaye bumva batekanye, kumenga ntibashaka kumviriza izo mpunzi kugira ngo ayo mahoro nabo nyene baririmba ashoboke mu gihugu. Abategetsi buno munsi kirajanye, iki kibazo cambaza umutima kirajanye n'ico kibazo ca mbere. Abategetsi buno munsi, iyo abantu bafise ubutegetsi bama bibaza yuko bafise inguvu nyinshi, ata kintu na kimwe gishobora kubanyiganza ngo kibakure kuri ubwo butegetsi. Niko nibaza ko ari ubwo burozi bw'ubutegetsi. Mugabo twebwe mwibuke neza, mu mugambi wacu tuvuga tuti guca bugufi. Umuntu aca bugufi si umuntu aciye bugufi, kuko uciye bugufi uri mugufi nyene nta n'akamaro wopfa. Urumva uguca bugufi n'urya nyene aba afise inguvu, niwe aca bugufi kugira ngo ashobore gutunganiriza abo badafise inguvu kugira baze batera imbere. Nivyo umutegetsi, ico gituma tuvuga umutegetsi bwa mbere abwirizwa guca bugufi kugira yumve ibibazo, iminihiro, amaborogo y'abanyagihugu, y'abenegihugu. Niko twe tuvuga. Rero aba bategetsi uno munsi barashobora kwibwira yuko bafise umutekano kubera bafise batwazi igikenye, barimye ubwoba mu barundi bose. Barashobora kuvyihendako, mugabo kuba ari ukwihenda, kuko ivyo ntibimara umwanya munini. Muzobibona
murashobora kwibaza ko imyaka 20, 50 tumaze imyaka 20, 25, 30 tubatwara gutya nyene bizobandanya bimeze gutyo. Imbere yanyu hariho abakoze gutyo, bari bakwiye kuraba imbere yabo hariho abatwaye gutyo bakoze gutyo. Ega iprona yatwaye gutyo n'igikenyi no guhonyanga abantu niko yatwaye. None ntibavuye ku butegetsi, nabone bazova ku butegetsi, bari bakwiye kubibona hakiri kare. Nibatabibona nabo ibihe bizobibereka kandi bazicuza batagishobora kugarukana ibintu, batagishobora babandi bavuze ngo impene iragenda hanyuma mu kugaruka mu kwigarukana ukabira nkayo. Nuko bizogenda, bazokwicuza batagishobora kugarukana kugarukana ubutegetsi bwabo. Nta bintu vy'impanuro notanga je namvuga gusa abantu nibige ku kahise kugira bamenye yuko akahise kama gategura kazoza. Ntushobora kugira ibintu abandi bagize ngo wibaze yuko uzoronka ngo ubigire cyo kimwe nuko abandi bagize ngo wibaze ko uzoronka inyishu itandukanye niyo abo bantu bagize. Nuvuga nimba iprona yaratwaye ubutegetsi gutyo ihonyanga abantu mu macakubiri gutyo hanyuma ikava ku butegetsi, ndi wibaza yuko we niwatwara gutyo uzoca uburamba ko ubwo butegetsi ntibishoboka, ntibizokunda.